mu mashuri havugwa make. Mu mashuri havugwa make mu kiganiro gishimikira ku buzima bw'amashure, inyigisho hamwe n'indero bitangirwa. Ndabaramukije inshuti bakunze ibiganiro vya Radio Nderagakura, nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro mu mashuri havugwa make. Ishure ryitiriwe Umweranda Tereza w'Ikarikita riri ku mutumba Bihanga, komine Gitega mu ntara ya Gitega, ryarahimbaje ibirori byo kwigina umuvunyi wabo Umweranda Tereza w'Ikarikita. Ivyo birori ahanini bikaba byari vyitabwe na patiri mukuru wa paruwase ya Gihiza, imvukira, abarongoye intwaro, abarezi n'abaregwa bo kuri iryo shure, abavyeyi n'abandi. Mu kiganiro cuno munsi muza gutega amatwi ibikuru bikuru vyashikirijwe. Ikiganiro magiteguwe na Annonciata Ndikumana, mukagishikirizwa na Radio Nderagakura. Nongeye kuvuga nti ni musangwe ikaze. Nkuko muzamwamaze kuvyumva ni kiganiro mu mashuri havugwa make kuri Radio Nderagakura. Mukaza gutega amatwi ibikuru bikuru vyashikirijwe ku munsi wo guhimbaza umuvunyi w'ishure shingiro ryitiriwe Umweranda Tereza w'Ikarikita riri ku mutumba Bihanga muri komine Gitega mu ntara ya Gitega. Jean Bosco Nkurunziza, umuyobozi w'iryo shure, mu ijambo ry'ikaze yashikirije arakengurukira ishirahamwe ry'imvukira za Gitega ziba mu Bubiligi ryitwa ADG mu mfunyapfunyi y'igifaransa, no kuvuga Association pour le Développement de Gitega. Iyo ngabire ikaba yarigizwe n'ibitabu amajana 631 biciye imiliyoni 12 z'amafaranga y'amarundi. Akongera kandi agakengurukira no ku ngabire bari bamaze kuronswa, ati ivyo bitabu byabagiriye akamaro kanini, birabaramira kandi no mu bumenyi bw'abana. Iri sango twari tugiteganye igishika cyinshi, aho tumariye kumva ko twongeye kwemererwa ingabire y'ibitabo bitari bike nkuko mubona ngaho imbere yanyu shiko mu majana 6 n'ibigereka. Nashaka rero muniza amashi dukengurukire cyane mutimba mutima rino shirahamwe. Tubongera yandi turakenguruka ubwa mbere ni ku ibindi bitabo muri mwatonkije kuri no shure ryacu. Ibitabo dukoresha kuva mu mwaka w'indwi mbere ngiyari kuva mu wa mbere gushika muri 4e cycle. Ivyo bitabo byatugira ikimazi, turiko turaraba turabona yuko atabukene azosubira kugira bw'ibitabo. Rero tumaze kubatera kamo twamenye ko ibitabo byadusazanye kandi n'abana biyongereye baciye biyumvira kudukoreshereza ibindi bitabo. Rero ivyo bitabo tukaba tubikengurutse cyane, bikazoturamira mu bumenyi bw'abana basubira ku ishuri. Ni gukenguruka rero tubakengurukira cyane kuri umutima w'urukundo. Tubasabye n'ubundi ko mubandanye mufata mu mugongo no shure. Turafise ubukene butari buke. Murabona n'ahantu hari abana bashika baba amajana 5. Abo bana barakenera amazi ariko nta mazi dufise. Ahantu bavuma amazi na ahantu hagoye cyane. Nahantu nukuri uri kuraba nk'umwana w'umwambere yo kuvoma amazi yo gusukura ishure, urasanga nyene ari bibazo. So ni kisabo ca mbere. Igisabo ca kabiri ishure murabona nta mutekano ukiye rifise, kuko murabizi yuko abana nk'abana ari batonyi, murabona hacaye barabara ngaho mu kigo c'ishure. Twadukeneye nk'akazitiro, habonetse nk'akazitiro nako nyene byo dufasha cyane cyane kugira ngo katirema y'abana bana bacu, byo bafasha cyane mu iterambere ry'ubumenyi bwabo. Ikigera gatatu naco ikijanye n'iki twazigumwe toilette turazifise ariko sinovuga ntizishemeye kandi ntizikwiye. Mbere n'abarezi nta toilette dufise,
iyo dukoresha turakengurukira cyane patiri mukuru na paruwasi ya Gihiza nibo baba bari dutize sino twege natwe tukadufise mu mwaka uheze twaragize impanuka y'imvura irakubomora amatuwarete rero amatuwarete yarubatswe ariko ntiyashoboye gukwira kandi aho yakwiye nayubatswe ntiyashoboye kurangira neza kandi ntanakwiye dufise amatuwarete hano mvuga ane nuvuga utunogo tune n'utundi tubiri ingufu z'abavyeyi bakoze gusa utunogo tune ni komine yadufashije kandi mana komine nayo ihangwa na byinshi tutomboye twaronka nk'umuntu dusahiriza yosahiriza nawe nyene komine kugira twongereze twasugumwe naho nyene byo bari nziza cyane hama kindi no saba nk'umuntu akurikirana ibintu by'indero ngaha kuri no shure ndabona rino shure rirakeneye murabona riri amperuanye miliyero kire yaravira murabona abana barakenera kwiga nabone ku mugoroba bishyitse ariko murabona nta naga plaque dufise bikunze akabone nka plaque bashobora gusahiriza abana ku migoroba bo ngaha hafi bashobora gusahiriza itide ngaha kandi turazi yuko iyo byogenda neza cyane icyo rero ikintu naco nyene twategekanya urumva nk'abantu bafite ubushobozi buke twifuza yuko rino shure naryo nyene yoronka umuco ukurinda yuko amatara azodushikira muri yambo no kazoza ya 2040 igihugu cifashe na 2060 biteye imbere ariko hariho kindi nyamukuru hano turafise abana bantaho nikora urashaka gusanga umwana yaje kwishure ugasanga nta gakarama afise hari abana kwere batisha bava mu miryango nyene usakabana nyene iyo miryango ikenye ukabona ko atagakaramu bafise kenshi uza umwigisha hari gihe yitanga ugasanga aramuha agakaramu gaheze agasubira ariko muca mumba yuko umwigisha atashobora kugurira amakaramu canke agakaye abana bose hamisho gisabo cyo bishobotse nkuko muri abavyeyi bari no shure mwodukandira nkiyo hageze nk'umwaka w'ishuri utanguye aho dukaye tungahe twabone cyangwa agakaramu ko gusahiza abo bana navyo nyene vyo bari vyiza mu majambo make y'ugukenguruka nk'uwaserukiye ishure gitiri umuyana na Tereza Karikita naho ngarukirije tugire Kristo Ndwarugira aserukira iryo shirahamwe ADG mu ijambo yashikirije mu gushikiriza ingabire y'ivyo bitabo akavuga ati tugire Kristo n'urukundo mu bantu areje mfashe ijambo natumwe n'imvukira yo kuri uwo mutumba yitwa Louise de Gonzague akaba ari muri association ADG igizwe n'imvukira za Gitega ziri mu Bubirigi hama nanje nkaba ndimwo mugabo maze imyaka 2 ntashe baciye bashima rero kuntuma mudabashikiriza ingabire y'ibitabo bishika 631 byatwaye uburyo bushika miliyoni 12 nurumva barigoye barabitanga kuko bazi ko ari nkenegwa mu kwigisha abana hama kandi subwa mbere iyo association ya ADG yari ifashije hakiri undi mu directeur twarafashije ADG yarafashije mu kuronsa intebe abana bicarako yaratanze ico gihe n'ububati bashobora kuzoza barabikamwo nibi bitabo nkuko directeur yabivuze mbere baratanze ibitabo ibindi bitabo harimwo ubu n'ibitabo by'abigisha kugira bashobore kuronka aho barabira mu kwigisha urumva rero badutumye ngo muze mu bibungabunge ngo kugira n'ababakomokako
bazobikoreshe. Hanyuma rero bakaba bifuza kandi babasaba ko umwimbu w'ishuri woca ugenda neza mukarushirizaho mugahava muba mu bambere. Nivyo rero ijambo rigeraho, hama nkaba numvise ivyo asavye diregiteri asavye kandi arazi ingene abisaba, ngira azobishira mu rwandiko hama adeje iheze irabe icishoboye. Dieudonné Nzohabonayo aserukira ibiro bijejwe indero muri diocese ya Gitega mu ijambo yashikirije arashimira cyane imvukira ku bikoresho vyiza cyane vy'akarorero iryo shira hamwe ryatanze kugira ngo abanyeshure bige bicaye neza kandi bafise ibikoresho bikwiye. Ati barategereye ko indero atari y'ubushikiranganje b'indero n'ubushakashatsi gusa. Nitwereka gushima uwo mutima waranze ababegeranije kano gaseke mwege mvukira, turabakengurukiye cyane. Turabakengurukiye kuko mwarategereye yuko indero si y'ubushikiranganje bw'indero gusa, si y'ibiro bijejwe indero muri diocese gusa, indero nkuko nyine cyo mu kwigukunda kubivuga mbere, avutera kamati mwege mvukira teza imbere wanyu. Mwege mvukira dugi wanyu muhateze imbere mbere ko muja mu bisagara, igisagara kize gitera imbere mugabo ni wanyu hateye imbere. Ako kaba mwarakumvise kuko si bwa mbere muje ngaha, mwaratuzaniye intebe, bubati n'ibindi bikoresho. Umuyobozi yaguma aza kurira, arira kwa dese, yarira kwa depe, yarira mubiri wacu, anega sha tugire gute. Tuza twumva rero Imana iracanye mwege mvukira, murahaserutse muzana ibikoresho vyiza cyane by'akarorero n'ayandi mashuri adafise. N'ayandi mashuri adafise, none raba n'ubu munsi murasubiriye kubazanira ibi bitabo kugira ngo nyene bige bicaye neza kandi cya kabiri bige bafise ibikoresho bikwiye. Dieudonné Nzohabonayo arakebura abarezi n'abaregwa ko ingabire baronkejwe biciye ku mvukira za Gitega ziba mu Bubirigi, ko ivyo bitabo bo bifata neza, ko bo bikoresha ico vyagenewe, abigisha akabasaba ko bo kwigisha abana neza gutyo bagatera imbere mu bumenyi no mu ndero. Muze murakurikirana muraba ko bya bikoresho mwazana biracariho, bya bikoresho mwazana biriko birakora, kugira ngo ntimukoreye ko cimfa gusa byabaye bacana intege hanyuma mugaca musubira muti ntizosubira. Muti nibyo twabahaye mwabifashe nabi. None rero umuyobozi n'abarezi hamwe n'abaregwa izo ngabire muza muraronka biciye kuri izi mvukira ku mutima w'imvukira, ntimubace intege, ntimubavune umutima, nimubikoreshe ico vyagenewe. Abana nibige neza, abarezi muri ngaha mwumvise akakamo babateye mwige neza, mwigishe neza kugira ngo nyene ejo bazo babashigikira bamuvuga muti ibyo twaduhaye twabikoresheje iki, none abana barateye imbere mu bumenyi eka no mu ndero. None rero najewe sinakubatera kama ndababwira nti mubifate neza. Dieudonné Nzohabonayo arongera agakebura abavyeyi bamwe bamwe na cane cane abakunda gukura abana mu mashure bagaheba kugira ngo babafashe kurima canke bagatondera amasaha bashakiye. Arabakebura ko bovana n'iyo ngeso itashimishije. Arabasaba kandi ko bofasha abana kubungabunga iyo ngabire y'ibitabu cyo kimwe n'inyubakwa z'amashure, kuko ishure ni umurima w'isangi, ni itunga rusangi. Yabasabye kandi kwambika abana neza, gufasha kubagirira isuku, kwitaba mu gihe abarezi babatumye ko kwishure no kubaronsa ivyankenegwa. Abavyeyi bo ngaha muri kono karere barakunda gukura abana mu mashure. Abana bo ngaha baraheba, murandahaca akatari gake bagatonda amasaha bashakiye. Niyo batumye ko umuvyeyi bati ngo usigure umwana wawe vyamugoye, umuvyeyi ntaza ucumenga bamukamiye mu menshi ati cangaho nyabona umfashe kurima. Murumva abavyeyi muravye izi mvukira zo ngaha akigora ariko barakora k'abana banyu kugira ngo bige, ega nabo nyine bashaka ejo bazobakorera mu ntege, nabo bazoza kuraba bati nize kuri irya shure mvuka muri kajya karere hariya ni wacu, nabanyene ejo bazoza batuzaniye ibinyene baje gufasha barumuna babo kuko bazoba bakuze bateye imbere. None rero bavyeyi nakamwe ndabateye
nukuri kose ujya mugenzo wo gukura abana mu ishuri mu buhebe none ntimubabona ba haba sabi wanyu simvukira ziwanyu nimushaka ko abo bana nabo banyu ejo bazoba baraba nimako kamo vraiment ndakabateye kandi kiri naco iyi ngabire ibi bitabo ibi bikoresho byo ngaha naya mashuri mufasha abana kubibungabunga mufasha abana kubibunga amashuri menshi afise amashuri akozwe neza uku yubatswe neza uku afise ibikoresho nk'ibi tubona biriko biraza si menshi maguru asanga abavyeyi bamwe mwafashije abana kuvyonona ico ndakivuze murambabari urasanga abavyeyi bamwe mutabungabunga ubutunzi bw'ishuri umengira ishure muribona nk'ikumengo ni ikintu giteretse ngaho umengo ntimubonamwo kazoza kano karere kazoza k'imiryango yanyu biciye kuri aba bana muruka bakiga ngaha uwo muzona rero ko aronona iri shure muramwamira kuko ni muri rusange nitunga rusange nawe bazo bakononeye uwo muzabona aje kwiba bino biyo muramwamira kuko wa mwana wanyu muruka ngaha azokwiga mu mbeho hanyuma usanga aranagwaye umusonga tugira ingorane kubera gusamara katwegwa abavyeyi kubera nyene tudashaka ko guterera muce dushoboye kugira ngo nyene ibi bikoresho n'aya mashuri zinyubako zibuguma zibungabunzwe nakamu ndabateye rero kandi nize ko mugiye kugakora abana nibaze bige kandi bagira isuku uriko muranda bige bagira isuku tuhatubabona iyo bari ngaha kwidarapo umengo n'utwana tuvuye ahantu bambike neza kwambara neza so kwambara yizimvye abo ka uniforme ni bakamese biyoge bimoshe kabagira isuku mubakurikirane ko baza no ku mashuri abarezi babatumye ko bati abana banyu ko basiba abana banyu ko bataje itaba ko ashobora kuba yasivye kandi yaje agaca yicira handi murazi ko isamazo gwaruka butari atari bike ubugaba ntibabubutse mugabo nawe yasanze umuvyeyi nawe ari kigaba nkawe hoho bica vyunyuka none rero bavyeyi munakajyo turoze kubatera kakamo nimukurikirana abana banyu mubahivye ibyankenegwa ibitabo byo by'umwana ko ariko baravyironkera hari andi mashuri babigura abavyeyi bavyigurira mugabo mwegera aba imvukira zanyu ziko zirabafata mu mugongo kugira ngo nyene ntimutame abana banyu baronka ivyo bakoresha bikwiye hanyuma bige mu gihe naho abana bari muhira Dieudonne Nzohabonayo yasabye abavyeyi ko bobaha umwanya ukwiye wo kwiga bongere babakurikirane neza kugira ngo ibikoresho byose babahaye cyo kimwe n'iyo ngabire y'ibitabo ntibibe imfagusa gutyo ubumenyi butera imbere ntimutame abana banyu baronka ivyo bakoresha bikwiye hanyuma bige ikindi naco abo bana bari muhira bafashe kwiga baha umwanya bige mubisega abavyeyi baha umwanya bige kandi urabe ko ariko ariga urabiko ariko ariga kuko arashobora kuza muhira bamuhaga kuko aza gukorera muhira ugasanga yagarutse atarakimwe yakoze nike yanayitaye wamubaza uti kayirihe ngo nayibutse biva kuki abavyeyi ntidukurikirana neza ko abana bariko bariga iyo baje muhira kumuha igikorwa akora si bibi mugabo kumuha umwanya nawe ukamenya ko ari umunyeshure nikindi kuko ayobewe kubera yabuze umwanya umuvyeyi amunya wo kwiga yamakaye wagurazo babaye imfagusa ya karamu wagurizo babaye imfagusa ya uniforme wamugurizo babaye imfagusa ivyo bamuhaye byose babaye imfagusa kubera wewe kurikirana rero murabe ko ibikoresho muha abana babikoresha ico bigenewe ko ari ivyo kwiga hanyuma mubafate mu mugongo mutwo ishure baba batumye mugume mushigikira ugwaruka ubumenyi butera imbere maze ejo kazoza kano karere kino zone kuno mutumba kaze gatera imbere biciye mu mutima w'imbabazi n'ikigongo byanyu mufitiye iri shure abanyeshure
Patiri mukuru wa paruwase ya Gihiza Habarugira Dismas aranezezwa n'iyo mfashanyo y'agaciro yiyongera ku zindi, akifuza ko bofasha n'ayandi mashure kuko naho nyene ubukene bw'ibikoresho buriyo. Agasaba kandi ko bokurikirana ubwo gwaruka gushika no kuri universite. Ningaho nasira akanyamuneza nk'userukira imbere nyene ku rwego rwa diyoseze, akanyamuneza ko kwibonera abagenzi babagira neza baza bashigikira ishure riri mu mashure nyene yegukira Eklezia Katolika, rikabafashisha rero imfashanyo nk'iyi y'agaciro yongera no ku yindi no ku zindi. Twebwe twagomba tubakenguruke cyane n'imvamutima. Turafise umwitwarariko ko amashuri yegukira Eklezia Katolika abana bayigako boronka indero mu mpande zose, duhereye nyene ku bwenge tukaja ku bukristo tukaja no ku buntu. Niyo mwitwarariko dufise. Iyo tubonye rero abatwunganira n'abadutera intege muri mwitwarariko bidutera akanyamuneza. Tuca tubona ko tudatamba twirorera, dufise abandi ba Kristo bafise umwitwarariko nk'uwo dufise natwe. None rero mugira ivyo mutanga n'ivyo musigarana, n'abatari twebwe muzimu bagire gutyo nyene. Yego iri shure nivyo mubandanye murifasha, ariko n'ayandi mashure mwibuke ko ariho. Muraza aho rigeza yabivuze umuyobozi mu mwaka w'9, bavuye mu mwaka w'9 barongoreza no ku yandi mashure naho nyene yegukira Eklezia Katolika canke ntayegukire. Twebwe icifuzo ni cyuko ubumenyi bakuye ngaha kandi nk'uko mwabivuze buturutse nyene no kwiza imfashanyo, kuko badafise ibitabo bikwiye nibiga neza. Bugumye ngaho ubwo bumenyi ko baragahomba kuri Eklezia no ku gihugu. None rero bananirije no ku yandi mashuri baba bagiye ko nivyo bari bibi. Muba mwiyumvira rero muriyumvira naho babandaniza kwa ayo mashure, naho nyene ubukene buriyo mu vyigwa bitandukanye baba ariko bararonswa. Harabakenera amamashini, harabakenera ibitabo nk'ibi nyene, muraheza nabo nyene muze murabiyumvira. Ibyo canke hirya y'ejo mubarikiririze uyu muyobozi muti none bungurizwa hehe, cyane cyane haja benshi ni hehe, muheze mubakurikirane nk'uko mwafashe icifuzo cyo gukurikirana nabo ngaha. Nimuteke ivi nyene hagati mugisozereye nje nibaza ko ari byo byoba byiza, ni icifuzo kandi gisabo. Nuko rero ahambavu y'ivyo babatuye ngahe ivyifuzo, nico cifuzo sinoreka kukibatura kugira ngo muzogishikiriza abo bandi, muzokurikirana urwaruka rwacu rwanyu gushika mbere no kuri universite ntivyo bari bibi. Patiri Dismas Habarugira arongera agakebura abanyeshure ko batokwibaza ko ivyo bitabo ari ivyo gutabura, ahubwo ko bobibungabunga gushika no ku bandi bazokurikira. Agasaba abigisha abarezi abayobozi ko bo kwitwararika ico gikorwa kugira ngo ivyo bitabo bibungwabungwe, bakoreshe abana kugira ngo bwa bumenyi bipfuza baburonke. Kwari gusubira kwibutsa abaraha bose ko naho tubona abariko abadufasha, indero ni ya twese. Indero ni ya twese. Abana ntibace baja ngangwe ibi bitabo
ngo ni ivyo gutabura ngo canke ngo barabarabe ngo ni vya bonyene gusa, mwumvise ijambo riberekeye ko ari ryuko ari ukubibungabunga gushika no ku bandi bazokurikira, kandi nico cyifuzo natwe tuvise. Abigisha, abarezi, umuyobozi mukumva ico gikorwa ko muzocitwararika ibitabo bibungabungwe. Hanyuma turiko turafashanya mu ndero no kugira ngo n'abarimu boroherwe. Abigisha murorohewe kubona abana baronse ibitabo, murabafasha rero kugira ngo bibafashe nyene ico bitegerezwa kubafasha, ntibibikwe mu bubati naho baba bakoreye, nivyo gukora. None rero abana mu bakoreshe bwa bumenyi bipfuza baburonke. Patiri Dismas Habarugira arasaba kandi ko abavyeyi batorera amaboko ngo nuko baronse abatanga ibitabo, ivyo bategereza gutanga babitange, kuko mu ndero nukunganiranira, umwe wese yunganire indero mu vyashoboye. Umuvyeyi wese rero yokumva ko ibanga ry'ubuvyeyi n'urukundo vyaranze Tereziya Bikarikita nawe nyene bimuranga. Hanyuma abavyeyi nabo nyene murabona yuko hariho abandi bavyeyi muronse, namwe nimuce murera amaboko, ubwo turonse ngo abatanga ibitabo, ivyo mutegezwa gutanga namwebwe mu bitange, mwungane mu ndero, tunganiranire twese, niho abana bigenda neza. Hanyuma n'ufise iyindi mfashanyo nk'uko nariko navuga, indero niya twese, ntazoreke kuyitanga kugira ngo iri shure ribandanye ritera imbere. Ababanye murayibonye, muze muragira ngo twabonye abagira neza ngo cyo canke hirya y'ejo ngo ntituzofashe ugwaruka rwo ngaha. Yemwe indero niya twese, nimba ari kubahiriza imbibe z'ishure tuzubahirize, nimba ari kuraba abana ntibaze barirukanga hiyo ngo bave babononera, navyo nyene mubibone, ari ukuzitira mugashiraho n'ihumbire risanzwe tugafashanya twese, nivyo bari bibi. Muzohava mwibaza ngo bagira neza babonetse ngo nivyo vyose ngo bizoca bikunda hirya y'ejo. Oya, bukiringo bitarakunda dufashanye umwe wese mu vyo dushoboye kugira ngo indero ibandanye itera imbere, aba bana bacu bamenye neza kandi baronke indero rukristo, abasabira babasabire, abahanura babahanure, twese dufashanye. Aba batanzi bashoboye natwe tuzotange ivyo dushoboye umwe wese ku rugero rwiwe. Ndangije rero subira gukenguruka iyi ngabire abavyeyi n'ukuri babana batubera abavyeyi, ariko twese twumve ko iryo banga ry'ubuvyeyi n'urukundo vyaranze Tereza Bikarikuta twaje kuri nazo uyu munsi, biturange twese abana yatwigisha, tujye kw'iryo shure ry'urukundo kugira ngo aho turi hose tubane dusasagaza urwo rukundo, tugira amahoro ya Kristo. Urwaruka rw'abanyeshure kwiga kuri iryo shure ryitiriwe Umweranda Tereza Bikarikita nabo nyene barashima iyo ngabire y'ibitabo baronkejwe n'abahurikiye mwishira hamwe ADG. Baganira na Tereza Habonimana. Witwande? Kampundu Beranje. Wiga mu kangahe? 7e. Ivyo bitabo babaronkeje uvyakira gute? Ndashimiye abashoboye kubizana, twahora tubura ibitabo tukanyaranira, umwe agashobora gutahana ikiwiwe, hariho n'abatashobora kuza barabiduha kutuze turasabikanye, turabashimiye gose. Nkawe we kuri ico gitabo wumva umurose ibitabo unye musaza marwanira ibitabo igiye ugufasha iki? Cengiye kuza ndabisoma gose.
ubu ivyo nabona ntahura nzoca ndabitahura kubera nzoba mfise igitabo. Witwa nde? Nitwa Nzoyisaba Shanera, Gamo kangahe? niga muri 7eme. Ino ngabira y'ibitabo murose uyakiriye gute? Ndayakiriye neza, ndanezerewe cyane. Abadufashije Imana izibahe ku rugero rushimishije cyane, bashobore no gufasha abandi baregwa nkatwe. Murakoze. Ibitabo murose mugiye kwifata gute? Tugiye kubifata neza. Wotera akaha abandi banyeshuri bafata ibitabo nabi uzakora bitabagura canke bavyandikako canke basuka kwa amazi nakaye kamo batera. Akamanotera abanyeshuri bameze nkuko bafata ibitabo neza kuko niko kazoza kawe. Witwa gute Gamo kangahe? Nitwa Nishimwanje Gloria niga mu Windo. Ushimira gute ababahaye ingabire y'ibitabo? Turabashimiye n'ibindi byose baze badufasha bazoze baratwibuka. Bazoze baraduha n'ibindi. Mu gushima ushima gute ntakarimbo wowe uze woririmba? Sinoreka gushima kubera ibyiza ngabanye, ndashimiye Imana yanje yanteye iteka nkiri. Musore nkumi dore ikibazo kazoza keza uzobukarose, kazoza keza nikari mwibarabara, kazoza keza nikari mukuyerera, kazoza keza kari muri yo kayengene. Musore nkumi nkundira ndagukeure. Mu gusozera kino kiganiro mutega amatwi Jean Bosco Nkurunziza arongoye ishure ryitiriwe Umweranda Tereza w'iKarikita kuvyo ashikiriza kubijanye n'ingabire y'ivyo bikoresho, umwimbo kuri iryo shure aramutswa hamwe n'ivyifuzo ashikiriza ishirahamwe ADG. Nkaba rero ndangije ndabamenyesha yuko ibikoresho muduha tubikoresha neza kuko nikimenyamenya hari birahari hariho n'amagizampere ya bimwe y'ivyo mwaduhaye bikiri ngaha, ariko nk'ivyo guhera mu mbere cyo 6 murana ko program agenda hinduka, ubu birabitse biri ngaha, naho ntivyagiye gutembera mu isoko, oya birabitse ngaha neza. Rero tukaba tubemereye kuzobandanya tubungabunga neza ibikoresho bya rino shure ivyo dusanganywe n'ivyo turonkejwe. Tukaba tubemereye kandi ko tugiye gukurikirana vy'imva mutima bano bana bacu Imana yaturagije mu kubaronsa ubumenyi buhagije kanatsinda turarose ibikoresho. Ngiye ko ndabamenyesha yuko muri uyu mwaka uheze mu kibazo cya leta rino shure nagiye ntiryabaye ryakure, twarashoboye gushikana amanota yababa 70% ku bana bari bakoze, barashoboye kuronka bose abashika 70% hafi 70% barashoboye kuja amashure y'inyuma y'ishure shingiro. Tukaba twirindiranye rero igishika umwimbu wa konkuru baruka gukora, none tukaba twizeye yuko Imana izotugirira neza. Turabemereye kandi ko tuzoza turababwira aho ishure rigeze umwaka ku mwaka, tubaha raporo tubabwira ati bwabundi rya shure uyu mwaka byagenze uku, tugeze ngaha, tubandanije ngaha, kanatsinda umwana umuguriye ikaramu cyangwa umuguriye ikaye kumenya ko yamenye nuko atamenye birahagije birakenewe. Ikindi twabamenyesha n'urugero rumeze neza bano bana bamenya ko aho mu mwaka uheze ku bana twatanguranye umwaka twagiye kurangiza umwaka bamenye ku rugero rwa 85%, kuva mu wa mbere mu 9 bashe kumenya ku rugero rwa 85%. Rero murumva yuko bya bikoresho muduha bitugirira ikimazi. Nkaba rero ndangije rero ndabapfuriza kororanirwa, umwe wese ayiyumve ahikarikita, umwe wese yisange ni muhira, ni mu bibondo byanyu, ni mu bavyeyi bacu, ni mu ndongozi zacu. Nuko rero bakunzi mwese muduteze yompi, nino ngaha dusozere kino kiganiro. Mwumvise ko ahanini cari cerekeye ibirori byo guhimbaza umuvunyi Tereza w'ikarikita byabereye kw'ishure shingiro yitiriwe Umweranda Tereza w'ikarikita. Ibikuru bikuru byashikirijwe mukaba mwabiteze yompi. Tukaba dukengurukiye mwebwe mwese mwaduteze yompi.
Anonsiyata Ndikumana nakibateguriye nkaba ndabifurije kubandanya muranirwa n'ibiganiro bya radiyo Nderagakura. Cyari ikiganiro mu mashuri havugwa make. Ukaba ufite icyo uterera ku bijyanye n'amashuri aho uherereye, akura kuri radiyo Nderagakura, telefone 22 24 32 12.